Mais pour les besoins de la manipulation, on amène quoi son message? Voici un message. Et les gens ont cru qu'il avait dit le dimanche. Mu kiganiro ishyirahamwe Benevolencia yagiranye n'abayobozi b'ibimenyeshamakuru, abamenyeshamakuru hamwe n'abanditsi bakoresha imbuga ngurukanabumenyi, cari ico kurabira hamwe uruhare ibimenyeshamakuru bifise mu kugwanya imvuga ibibugwanko. Twagize aka kanama kubera yuko twasanze muri iyi minsi intambara ziri muri Kongo hagati y'icyo bita M23 na guverinoma ya Kongo na leta ya Kongo biko biratuma haba inzango zidasanzwe hagati y'abanyekongo bonyene hamwe na hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda, hagati y'abanyekongo n'abarundi. Ivyo byose urumva izo nzango ziko ziraba umengo ntitubibona, hamaca dusanga rero yuko abamenyesha makuru barafise uruhara runini ya kugira ngo bashobore kugwanya izo nzango. Ubwo hari icyo bito ubutumwa bubiba ugwanko. Iyo rero twashatse yuko basura bakibuka yuko abamenyesha makuru bafise uruhara bwo kumenyesha makuru mugaba sico gusa no gufasha kugira ngo abene gihugu abanyagihugu bashobore kubaho mahoro batariko baracana batariko barajyana basubira mu vyakera twarya ngo twarakize. Aho rero nico gituma twagize tuti twoshira hamwe abarongoye imenyesha makuru tugashira hamwe abitanga aba blogger no kuvuga abandika ku mbuga ngurukanya bumenyi kugira ngo bakabura abantu kugira tubashire hamwe n'abandi bari mu mashira hamwe yo ngaha mu Burundi araba itaho cyane gose ibintu byo kushire hamwe abantu kugira ngo turabe tutembega twasanze bifashe gute. Ni haro nico gituma twagira tuti turagiganira hama turabicokorwa. Icokogwa twasanze ubwa mbere ho nuko twasanze yuko bose baremera yuko izo nzanko ziriko zirakwiragizwa hose. Ico ni kintu kinini ya twabonye barabibona. Hamikini twabonye nuko babona ko ibikorwa biriko birakogwa mugabo ni bikeye kugira ngo tugwanye izo mvugo zibiba ugwanko. Hanyuma icagata twashitse ko nuko bagize bati hari ico tuyemeje kugira ngo dushobore none kugwanya izo mvugo. Nk'icanye bimwe novuga nuko babosanze ko hakenewe yuko haba inyigisho zijana no kuraba amakuru kuyasuzuma bakabona ikirimo nikitarimwo iciza nikibi. Hanyuma nico bitaba mu Congereza fact checking. Ikindi cagarutse nuko babonye ko bamenyesha makuru bonyene barakwiye gusubira gushira hamwe bakagira amashira hamwe kugira ngo ishira hamwe libafasha kuraba ibintu amakuru ariko arakwiragizwa twese nyine kugira ngo turabe ingene twoshobora kwihanura cyangwa tugahanurana imbere yuko mbere n'abategetsi batubwira bati hari ibintu biri kwirakorwa bitari byo. Nk'ivyo rero ni ibintu mbona bikenewe hamwe n'indi migambi bukumbura usanga bagize bati nk'ikiganiro cyo bagikenewe kugira ngo bamenyesha makuru bonyene indwi kundwi bazi barahura mu kiganiro bakaraba ibi biko biravugwa bakaraba ingene babisigurira abantu kugira ngo ntibandanye bibica ahubwo baraba ingene bomenya kugira gukubita agatima mpembero maze bakamenya ico batora nico bata. Vestine Nahimana umuyobozi w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura no gukurikirana ibimenyesha makuru asaba abamenyesha makuru kuvavanura n'imvuga ibibugwanko n'akarengo umumenyesha makuru ahamagariwe kuvuga imvuga ifasha bene gihugu. Mu byo twashizemwo nshangaruka kuri iki kijanye n'imvugo ndenza rugero imvugo ituma abamwe n'abandi hamagarira kubaryanisha uvuga imvugo kajyanisha miryango ko tuzoyikorera ko cyane tuzokora programme ziri ku gihe by'ukuri. Mbere n'izo programme twarabonye kumwe ko mu bihanze umwuga wo kumenyesha makuru harimwo ibi bintu by'ubumenyi buke. Ndiko turashiraho abantu babamenyesha makuru dogabari tuzi kera baracariho bazi kubigisha. Ushaka by'ukuri ubumenyi azoburonka. Rero hariho ibyo batazobigisha mugabo hariho ibitegerezwa kuba kami ka muntu, hariho ibitegerezwa kuva mu mutima. Ibi bintu by'imvugo ziteranya nkuko twabibonye benshi mu bikura mu aho mubaye mu kibano muri aya migwi mukoreramwe mwirirwa murayagiramwo, ivyo navyo biva kuri kami ka muntu. Ico tuzokora nkuko mwabisavye no kubandanya
tuganira kenshi tubereka yuko imvugo iryanisha atari nziza mu mwuga wo kumenyesha amakuru, kubera kuko mbere yo kuba umenyesha amakuru ubanza kuba umwenegihugu. Umwenegihugu nawe ariho kugira ngo ashobore kuvuga ibifasha abenegihugu, kuko uvuze ibisambura abenegihugu mwarabibonye ko iyo bisambutse ntibasambuka bonyene, turasambukana n'abamenyesha amakuru barasambuka. Rero bisigure ngo muri abenegihugu nk'abandi. Ari naho nca ngaruka nkavuga ati mbega mwavuze mwasavye ko twoshiraho amategeko agenga izo mvugo, agenga amarezo sosio. Ico nagira ndabamenyeshe nuko vy'ukuri turiko turasarura, tugire rokeye, tugire icegeranyo c'amategeko menshi, turiko turarahura n'ahandi turaba abandi ingene bagiye babigenza mu kuregira mu kuja hagati y'abimenyesha amakuru, mu gufasha ibimenyesha amakuru biva kungurukana bumenyi ingene bigenda. Turiko turazana amasolution ya kure yaho babishoboye, aho batabishoboye ntaco twozana kuko utacafise ntacatanga. Mugabo turabona ko turi ku nzira nziza y'ibintu tugiye kubigisha vuba na bwango. Mbere tuzohera ku kijanye n'amategeko nyene c'umuntu yo kwita cadre legal. Rero nk'ubu hariho nkabeshi bazi yuko abablogger arabamenyesha amakuru, hariho abazi yuko bakoze amakosa CNC izobakubita. Eka CNC ntijejwe abablogger, ntaco ikintu abenshi batazi. Mugabo abablogger bari ngaha ntibivuga ngo ntimuzokora amakosa ajanye n'umwuga. Mugabo amakosa muzokora ajanye n'umwuga muramenya ko ubutungane buhari kubera mwebwe. Bisigure ngo ntimugire ngo amakosa y'umwuga ntaco azobagira, kubera ko twebwe aba regulateur tuca duhana ikinyamakuru caciye kwizo nkuru zabo ba blogger.